urashika mu kintu Imana ikakigukorera ugashima Imana ugatazira ugahimbaza ugashinga intare ariko ejo bahura n'ikibazo ukibagira ya Mana yakora ca kindi ukibagira ko ikihari umenga yarapfuye n'ikintu kiriho umuntu agacika intege umuntu akidoga umuntu akihebura umuntu agatawa kuba hari na bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru wewe uvyagiye ahera cyane wewe uvyagiye mu ijuru kwijuru ryose ari intebe yawe ukarambiriza mu isi yose ukayuzura ko ari intebe ari indaba y'ibirenge vyawe kandi abana bawe mwami Imana dusagaje imbere yawe tugushimagiza tugutazira tukuririmbira tuvuga ukwera kwawe tuvuga gukomera kwawe tuvuga neza yawe tuvuga ukuntu twitwararika muri gato na kanini tugushimiye ko duhaye umunsi nk'uyu twatubonye mwami Imana kandi ukaba uremye kugira ngo tubunezererwemo none ndasenze mwami Imana ngo ihumure ryawe ryumvikane mu mitima y'abana bawe bose Mana abari bacitse intege bakomezwe nawe abari bababaye banezereza abari bashonje bahaze mwami abari bacitse intege ubusubize mu inkomezi zawe kuko Imana idukunda kandi twitwararika muri byose Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wumvise ugusenga kwanje mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo humura dufise Imana itabura kubigenza. Haleluya. Dufise Imana umva ifise inzira ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuza gutabara abantu bayo. Uyu munsi ushobora kuba ucitse ivutu uyu munsi ushobora kuba wihebye ushobora kuba wihebuye uvuga ngo mbega Mana ndabigenza gute Mana wampevye Mana uri hehe birashoboka kandi ukabona nta nzira ariko kimwe no kubarira guma imbere yayo. Haleluya. Guma imbere yayo ntuve imbere yayo umufukamye gumuyingira gumuyihamagara uyinzere. Haleluya. Ntiburi kubigenza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu kuvayo igice n'ici 17 dusome kuva ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 6. Maze Mose atakambira uhora hati mbega aba bantu ndabagire nte ko basigaje gatoyi bakantera amabuye. Uhoraho abarira Mose ati cya imbere y'abantu ujane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze na ya nkoni wakubitishije gwa ruzi ugende. Eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Ihorebu nawe uheze uje ukubita ico gitandara amazi aca yisuka avuye muri ico gitandara abantu banywe. Nuko Mose abikora cyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Amen. Mose ahantu yarashitse ahantu hagoye cyane bijya gutwara abantu b'Imana ntivyoroshe kuba umurongozi ntivyoroshe ingorane yose yibaye baraba umurongozi kugira tore inyishu y'ikibazo cyari cyo cyose. Ngaha aye bari bashyize ahantu mu bugaragwa barabura amazi baranyotegwa baramererwa nabi baravuga batangura kutuka Mose. Mose tubarira ingene wewe watubwiye ko duswaye mu gihugu gitembamwe amata n'ubuki none raba iyi nyota dufise raba abana bacu bagira badupfire ko bitungwa bigira bidupfire ko turabuze pfo na ruguru watuzaniye iki. Ati muri Egypte ntihari imbazo kuduhambamo kubera ko utuzanye kugwa muri ubu bugaragwa. Urumva abana bari barusha ibitungwa byari birushe abantu bari bamerewe nabi. Mose aravuga ati Mana ati ndabigenze gute ati heraba abantu bagira bantera amabuye. Haleluya.
Imana yacu ntibiri kwigenza muntu w'Imana we urushe, umuntu w'Imana we uremerewe, umuntu w'Imana we wihebuye, wewe mutima wawe uvyimbye ubuze inzira yo gucamwo. Haleluya. Reka guhungira handi, hungira ku Mana. Mose nta handi yahungiye ku Mana aja kwibaza ati ngira iki, ndabigenze guti situation sishobora kuyijera, mbwira ingene ndabigenza. Haleluya. Haleluya. Imana yamubwira ati Mose ati humura, tifata ya nkoni nyene, tugende utore abakuru babashinga ntabe b'Abanyisirayeli, ugende mujane, ati hama ugende kuri kijya gitandara kiriho rebo, ati ugende ugikubiteko, ati amazi aragira iki, amazi araboneka. Haleluya. Bantu b'Imana, Imana ikura amazi mwibuye, yonanirwa gutora ikibazo cawe ufise, yonanirwa kugutabara. Oya ntibiyinaniye muntu w'Imana. Reka kuyivako, reka guhungira hatariho. Haleluya. Mose ahungira ku Mana, abandi bari bihebuye, ngiye bavuga ati turasubiye inyuma tugende. Mose agakoma amashitabara nyamutekanye. Yatubwiye, ndababwire, turafise ikibazo nk'abana b'abantu, turafise ikibazo gikomeye cyo kutizera. Urumva iyo ibintu bikomeye biri imbere yawe, ubona umenga ntibishoboka ko bishobora gutora inyishu. Niko abantu tumeze, tunezerwa n'ibintu byihuta, ibitihuse turacika intege, turihebura, turabivamwo, turidoga, imitima irababara, tukigeragereza. Ariko Imana ntishaka ivyo. Imana ishaka ko no muri ibyo nyene tuyizera tukarindira igihe cyayo. Haleluya. Tukarindira. Aba Banyisirayeli jewe niho nabonye ko kwizera ni ikintu gikomeye kandi kigoye. Urabe ibitangaza Imana yakoreye mu maso yabo. Mbega murazi ko i Gosheni yari ville iri muri Egypte. Bo niho baba Abanyisirayeli aho Gosheni. Ngo ukabona ubwira kabiri burabaye, canke ibindi byago byose mwabonye, byago 10 byose byaba, bo nta kintu na kimwe kigeze kibi wabo. Amazi agahinduka amaraso, iwabo akaguma ari amazi meza, inzige zigatera, ibikere byose. Abana b'imfura bose bagapfa, ariko i Gosheni nta kigandaro cyabaye. Ibyo byose baravyibagira bageze imbere y'ingorane. Nkuko natwe uyu munsi niko tumeze. Urashika mu kintu Imana ikakigukorera, ugashima Imana, ugatazira, ugahimbaza, ugashinga intara, ariko ejo bahura n'ikibazo ukibagira ya Mana yakora cya kindi, ukibagira ko ikihari, umenga yarapfuye n'ikintu kiriho. Umuntu agacika intege, umuntu akidoga, umuntu akihebura, umuntu agatawa kuba, hari n'abava mu gakiza. Ariko Imana irashaka ngo no muri ibi nyene, no muri ivyo nyene bikomeye, uhumure, utekane, urindire igihe cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo maze Mose atakambira Uhoraho. Urumva ko atagiye gutakambira umuntu, yagiye gusenga abaza Imana ati Imana no muri iyi si tubashingira iki, ntabona inzira nanje. Arayibariye ati abantu barananiye, abantu bariko bararira, kandi n'ivyukuri abantu baranyotewe, ibintu abagira bamfana, abana bagira babishwe n'inyota, batama inka, ibyo bari batunze byose. Agenda gutakambira Imana, agenda gushuka amagogwa yiwe imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Urumva ngo maze Mose atakambira Uhoraho, mbega aba bantu ndabagire nte ko basigaje gatoyi bakantera amabuye. Uhoraho arira Mose ati ca imbere y'abantu, ujane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze na ya nkoni. Urumva, yitwaze na ya nkoni. Boye inkoni yawe ufise uyu munsi n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Inkoni witwaza n'ijambo ry'Imana, kuko Imana iravuga ku kintu cyose kigushikiye.
ikibazo cyose urimwo urafise ijambo baze ubwira Imana. Iyo niyo nkoni yawe witwaza muri uru rugendo, iryo twahawe. Haleluya. Nayo mavi yawe fukamusenge, fukamubaza Imana. Haleluya. Erega rero nakubwira ngo none Imana ntibizi. Imana irabizi. Ega nta kimwe gihishwe mu maso yayo. Mugabo iragusaba ko uyibwira, iragusaba ko uyegera, iragusaba kufuka mugasenga. Haleluya. Kubera iki yabwiye Yeremiya ngo wewe Yeremiya ngo mpamagara. Imana si yari yatumye Yeremiya ikamutuma ku mwami hama akamufunga. Imana ntiyari ibizi. Na Yeremiya arazi ko Imana ibizi. Aricara arafungwa. Imana iravuga ati uyu muntu reka ndamukangure ngira ntatahure ibyo ari byo. Aravuga ati Yeremiya we mpamagara. Ati ndakuranye ndakwitaba. Ati ndagutabare ndagukure muri iyo situation. Yeremiya abona gutakamba. Imana imukurayo. Haleluya. We nawe uzovuga ngo urabizi. Imana irashaka ko umva uyizera ukamenya imbaraga zayo. Imana nibyo ikeneye. Irakeneye kugiranira imigenderanire myiza nayo. Kikugoye ukayibwira. Haleluya. Ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo abababaye nibasenge. Haleluya. Abanezerwe nabo bagira ikibaririmbe batazire bashima Imana. Amen. Unezere gushima Imana bagutinda gushimira kumpaye akanya keza kunezerwa kugutwenga ubishimira Imana. Ntuce wigira igitangaza oya ibihe bikurana n'ibindi. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bihe byo gutwenga mugaje ukagira ibihe byo kurira. Ibyo bidukuranwa ko twese. Haleluya. Rero umuhinga n'umenya kubyifatamwo neza, akamenya uwamuhaye ko kanya ko gutwenga akamushima, akamenya n'ivyo bihe by'umubabara, akamenya uwaje kubibwira ku ufise inyishu mu kiganza ciwe. Haleluya. Haleluya. Mose ahungira hehe? Ahungira imbere y'Imana. Imana imutorera iki? Imutorera solution. Haleluya. Ngo genda hariya ngo heraba ngo nanye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Ihorebu. Nawe uheze uje gukubita ico gitandara. Amazi aca yisuka avuye muri ico abantu banywa. Imana imutorera solution. None Mose yarirana nabo byari kugenda gute? Mose yataja gusenga yari kwiyumvira ko ico gitandara covamwo amazi. Ntabyo yari kumenya. Rero nawe hari amabanga uzomenya kubera wasenze. Hari ivyo Imana izoguhishurira kubera wayigiye imbere. Ikubwira ingene uva muri iyo situation urimo. Ikubwira ingene usenga. Inaguhe n'ijambo ry'ihumure. Ariko urazi kuba utagira utumva ico Imana ivuga ku byawe. Ataturindiriye. Ariko arahiriwe urindiriye ivy'Imana yavuze kuko izobishitsa. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana y'imbabazi n'urukundo. Ushimagizwe kandi wubahwe kuko uri Imana itabura inzira. Uri Imana idukunda. Uri Imana itifuza ko turuha kandi itifuza ko tubabara. Ariko urashaka ko tugira imigenderanire myiza nawe. Reka rero mwami Imana imitima y'abana bawe ikanguke irondere mu nyonga hawe. Kuko mu nyonga hawe byose turabihasanga. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye ko byumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.